tandukana n'abakinyi benshi bagiye batandukanye iri kirinjizamwe abakinyi benshi kwikubitiro tubona umwe mu bakinyi beza bari muri equipe ya Musongati Football Club witwa Hassan Ndima haza kwiyongera ka abandi benshi bagiye batandukanye bava mu yandi ma club mu kanya gato gice isaha zitatu tubonye umugabo yitwa Salim kuva muri equipe ya Burundi Sport Dynamique nawe yiyunga n'iriya equipe vyatumye nzungurusha amaso ndaba yandi ma equipe uko ari kariyubaka ndaba message ngo zimaze kubivugana na bamwe mu bakinyi Mamadou Harerimana ariko bisa nka ibiganiro byabaye bihagaze vyagoranye gato ndaba witwa Dua Yusuf ndaba ama equipe nka Musongati ariko arinjiramwe abakinyi benshi bagiye batandukanye Flambeau du Centre kiratakaza bamwe ariko nayo igerageza kwinjizamwe abandi Aigle Noir de Fighters na equipe yitwa Vision Football Club namwe mu ma equipe atanguriye abandi urugendo rwo kwiyubaka vyaciye bituma nsubira inyuma kuja kuraba imyaka iheze ingena ama equipe yahora yiyubaka uyu munsi twovuga ko Vision ari equipe y'inkwezi y'amarere kuri uburyo aya ma equipe atanguye kwiyubakamwe ariko kandi tubihuje nuko ama equipe asanzwe yubaka mu Burundi ntashobora kuba hagira habemwe ikintu cyo gupanika mu bijanye no kugura abakinyi tukazobona amwe mu ma equipe yihenze akazana abakinyi batari bakene bitewe nuko bavuye kuri plan yabo bari basanzwe bakoresha mu bijanye no kwinjizamwe abakinyi jewe no bivuga ku ruhande rumwe imigwi myinshi yaha mu Burundi rakunze gukoreshwa n'agakuko sinimigwi gusa ni n'abayobozi bamwe b'ama equipe canke aha simvuga mu cicaro cambe kuko naco nabayemo cyane ariko ndavuga ku bantu nabaye hafi yabo nkumva ivyiyumviro vyabo n'impamvu kana kabisanze muri football warumviriza kenshi muri ayo ma equipe mato 4e division 3e division canke ama equipe akivuka ukaraba president impamvu ashinze equipe ica bikoreye nikibimuteye kubikora ugasanga nuko yumvise naka umugenzi we nawe yashinze equipe bijya bintu biri kwa Todi kumwe kwa Todi nyene avuga ngo numvise Man City keneye mukinyi ngomba ndamuguze ngo ubwo City murondeye ngo ni mwiza aje namurozi wo ni mwiza reka tumuraba urumva ugasanga batwawe n'agakuku mu gukora ibintu ariko ivyo bintu kenshi twakunze kubona ama equipe menshi mato matabigwamwo kuko bisanga bamaze kubigeramwo barahubutse batigeze bavyumvira ko ndetse atana projet bigeze babijanamwo vyaciye bituma ama equipe menshi asambuka ayandi akabura abantu bashaka kuyafata ugasanga vya bindi byari bitangwe nkaho menga bifise umuvuduko munini vyisanze vyagiye hasi nivyo ngira ko n'amakenga muri championnat Primus ndetse n'ibintu bimwe maze kumva muri ryo ku bantu bamwe aja muri football gusa afise iyo desire yo gutunga equipe canke afise iyo desire yo kuba afise equipe ikomeye ariko waraba mu ntunganyo z'ivyo ategura muri kazoza kugira ngo ayo mafaranga ariko arashya amazo yagaruze canke equipe yiwigira uwo mutuzo mwiza muri saison ugasanga bironoroke vyagiye gutuma muri rusangi tubona championnat zacu kuva hasi kugeza hejuru hagenda araba mutuntu tumeze nka stability zidasanzwe uyu munsi shika kuri iki kintu c'abakinyi basinyishwa muri championnat kenshi twakunze kubona ama equipe menshi muri rigano rya Primus League umenga aracegwa gato n'ukuntu aja kugandira n'abakinyi bagiye batandukanye ndetse no kubasinyisha kuva muri imigwi yasinyisha benshi nino migwi yasinyisha abakinyi no kwita ko ari bake muri rihiganwa rya Primus League aho waza gusanga kenshi gashoboka twaronka equipe ishobora kuza novuga ngo kugwana no gusinyisha abakinyi canke gutangaza abakinyi batandukanye ari uko novuga ngo hasigaye inkino nke hasigaye igihe gito kugira ngo championnat itangure ya Primus League ibi rero ku ma equipe amwe nta kibazo na kimwe vyayatera kuko wasanga amwe acecetse cyane ugasanga novuga ibi bijanye na movement mu bijanye no recruiters ibintu bidasanzwe abakinyi beza bisanga ama equipe batevyeyo bakaja kuronderwa n'ama equipe keshi saison canke champion igeze kuri mu gutangura ubu mwaka rero tubonye itandukano ndetse n'umwaka uheze ubwo dutanguye kubona rero equipe zitangura gusuma zigasumira hano iwacu mu Burundi kandi mu buryo bwihuse ibintu mwe nibi naheruka kwibona gihe bitari twari gikombe ca championnat ubwo Vitaro wasanga saison igira itangure noneho saison ya mbere igihe
kuko bari bamaze kubona intunganyo nshasha za shampiyona. Hageze ko baza gutangura sezo, batangura pre-season bamaze gusinyisha hafi amazina yitwa ko akomeye muri shampiyona y'u Burundi. Ico gihe Musongati basinyije abakinyi bashika 12. Ico gihe twabonye kwa Egre bakora muvuma basinyisha abakinyi bo hanze bagiye batandukanye. Ico gihe twabonye ama equipe menshi agira muvuma zo gusinyisha abakinyi, ariko nyuma biza kumera nk'ibihagaze gato kuko ama equipe menshi yisanze mu ruhombo rwo gusinyisha abakinyi benshi batandukanye batakenewe, batigeze banayafasha kandi baje gutandukana n'izi equipe mu buryo budasazwe. Nk'akarore kwa Musongati twabonye effectif nini ariko idakinishwa. Twabonye amazina ya basudinze Imana bari basinyeho nkaho mengane bitangaza. Twabonye banyabli, twabonye bande bashika muri equipe bakabura umwanya, bakabura no kuntu bakora equipe. Serge Nabi usanga yagiye arasubira inyuma. Yagiye arasubira nuko tumwita Serge. Oyo Nyabri Briner. Yagiye arasubira inyuma ariko yari yatshitse muri club ubona kumenga ikibanza ciwe kirahari, asanga urugero gwe nivyo nigwabaye urushigero rushimishije, ariko arabura n'umwanya wo gukina muri ico kibazo kugira ngo bandanye yerekana umusaruro mwiza. Twabonye bandi masa na kwaba bagabo ba uyu mumiriye defensif wabo muremure aburi kibanza kubera iyo muhungu yitwa mungu hagati yitwa gute muremure Jean Boris Ngabo aburi kibanza kubera ko basinyije Elvis n'abandi bakinyi bagiye batandukanye. Rero uno mwaka dutanguye kubona, ariko kiriya gihe bari basangiye umwanya na Rukundo Elvis umuhungu ariko afite kuko bari basangiye ikibanza na Elvis, hanyuma ujya ugaca muri bench Jean Boris Elvis arakira kuko we yari yitoye ahura cyane n'umukino wa Bishaza ndetse natambuye guruwa. Uwo mwaka tubonye equipe itangura gusinyisha abo bakinyi yitwa Vision, yaganiriye n'abenshi bagiye batandukanye. Yanaciye muri Musongati rasambura, yaciye muri Musongati Kureyo Daniel, Ikureyo mugabo witwa Hassan Ndima, iciye muri equipe ya Burundi Sport Dynamique Kuyo Salim, yaciye kwa Beje Green isinyisha umukinyi nawo hagati mu kibuga. Nubwo namwibagiye izina gato baciye novuga ngo muri equipe no Musongati no bakari nkayo basambuye cyane. Musongati barayisambuye cyane ko bakaye Dynamique yose novuga ngo barayisambuye ko ubwayo yari isanzwe yasambutse ko yakorose. Erega Musongati bategezwe no kuyisambura ifise rema nyinshi. Korose deuxième division igare kuba bagomba kuba equipe zo hano iwacu sindiko ndabona nimba Suda agomba korokana na Burundi Sport Dynamique. Uyu muhungu yara 10 wabo yambara 17 ijye bagomba kuyisambura kuko yakorose ari kubona ko harimo erema zikomakomeye meme no kapitene wabo gashira ko hariho bakinyi benshi Swaize Marquez yaravuye muri message ngozi, harimo erema ubona ko nabwo Dynamique yakorose ariko abakinyi babere kuguma muri première division. Vision basumye kwa Musongati bakura y'abakinyi babiri bakomeye Ndima na Daniel. Bagiye kwa Beje bakuyeyo Moses Swedi Kashin, bagiye kwa Dynamique bakuyeyo uno mugabo yitwa Salim Ndayishimiye afite ibitsindo 11 muri Primus League Burundi. Ibi bintu rero ni ibintu bitegerezwa no gukora ku yandi ma equipe nakibaza ati mbega natwe ku giti cacu turiko twipanga gute. Ku bantu bamwe batahura umupira w'amaguru kandi umaze kugera kure, hari ukuntu kugira ngo basinyishe abakinyi bamanza kwiga ku bintu byinshi bigiye bitandukanye bishobora kubafasha uwo mukinyi kumwetegera neza muri jezi umumenyereza ndetse no kumwetegera mu buri style do jezi equipe muri rusanga. Ariko mu Burundi ariko muri Primus League umunsi nk'ubu par exemple usanga message ariko baganira n'umukinyi bagomba gusinyisha yitwa Mamadu, ariko ugasanga uwo mukinyi bariko baraganiriza umumenyereza nta kintu na kimwe bigeze bamubwira. Habyuta wanashaka usanga ama equipe agura abakinyi batararonka n'umumenyereza azamenyereza equipe kuko nk'ubu biravugwa ko n'ubundi iri kiragurira ya equipe ariko umumenyereza ntibaramenya umumenyereza azabari kumena equipe azofata equipe. Iki ni cambe ikigira kabiri, uwo muntu agiye gusuma uwo mukinyi nuko yamwumvise nk'umukinyi mwiza canke yumvise possibilité zo kumusinyisha gusa, ariko ntiyigeze yitaho ngo equipe basi n'imiburiburi ifise ubugikinamwe bumeze gute. Ujya mukinyi mu gihe tworo nk'umumenyereza wese aje gufata iyi equipe yoshobora kwitora muri style George z'umugu wacu. Twagiye tubibona keshi mpamvu ndabivuze kuno keshi nkunze gutanga karo kuri Musongati kubera ko niyo equipe kunze gutangura sezo buri gihe isinyije abakinyi barenga 10.
biramaze sezo 3 zikurikirana basinyisha abakinnyi barenga kandi baba bameze neza bavuye mu ekipe bameze neza yabo bari ukabona ko rezilita ziguma ari zazindi rezilita zikaguma ari zazindi nta bikombe ako mugabo ako je ikintu ca mbere ndiko ndabona giteye amakenga nk'uko Abdul yakivuze swat ni ubwoba swat n'abarongozi b'amaklub bajijutse kubera ko uno munsi ni kimwe muri ivyo bibiri kandi tauta tugomba kuzomenya ukuri nimba wakoze recruitment kubera ubwoba bw'ayandi maklub kora ama recruitment championnat azoryosha championnat nimba wakoze recruitment kubera wiganye uwundi wavyiganye ivyabo bidasetinze uraje uhombe ariko iyo recruitment bwanyu muko biri kose igomba gusufura kuko igomba gusufura beza baraba baheze igomba gusufura ariko abeza bo bicana kubarira kuvuga ngo abeza ntibahera ahubwo ubategura je buriya nico gituma muri equipe ikintu ca mbere na pressure ni nivo y'umumenyereza gusumba y'abakinyi uza kubategura taxi y'umumenyereza iratuma n'umukinyi yitwa ko yari mubi yazovuyemo umukinyi jewe ndafata karorero nimba vision uno munsi giye muri Musongati ifasha abakinyi babiri beza baranze umwaka ku ruhande rwanje muri Musongati iratwaye kuko no muzi bavuze abakinyi beza muri Musongati ninde muntu atokwimvira kuri Hassan Ndima ninde muntu atokwimvira kuri Daniel Hakizimana arose na promotion kuba yoje muri equipe nationale abo vizigiza gutya irakuye yabasinyishije vizigiza gutya igiye muri Burundi Sport Dynamic itanye umwataka wabo irateruye yari yabaye mwiza muri Dynamic no muri Primus League yari yabaye mwiza muri Primus League Burundi kuko best Dynamic yoyo yari muri uwo murongo koroka n'ivyo mugabo nubwo yatsinze ivyo bitsindo we yatsinze ibitsindo bivuga ngo equipe yari yo yose nimba twebwe twabadukorotse equipe yari yose rafise kubara ko ifise top scorer hari umwataka yitwa top scorer muri equipe ariko anashobora no gusohoka akaja mu zindi abaye nka Jospe Delta Star koroka ndibuka ko yari muri Delta mugabo aba top scorer aba mu top scorer ba Primus League ibi rero n'ubundi je bigaruka kunyumvisha ngo iyi vision premièrement ifise abanyamupira babitahura bashobora kurekura amafaranga bakagura ariko nimba uko vyomera kose tuzi ko Grenoble ari equipe nayo ija kwisoko ikagura tuzi ko Flambeau du Centre ari equipe ija kwisoko ikagura tuzi ko Musongati yogura tuzi ko ariko Vitaro Jemba mbona ahubwo n'abeza babizobadandaza Ako Vitaro buri mwaka nabonye Vitaro Fatiya Vitaro ya Paris iheruka igikombe ifise capitaine Fred Niyonizeye barekuye Fred aragenda barekuye Musore Prince Michel aragenda barekuye Isaiber aragenda barekuye Bishaza Christine aragenda uno munsi ugenda ukaraba ukavuga ngo nimba tubonye Mitabaka na Aristote mwiza no mwaka nimba tubonye uriya muhungu yahuje penalty yitwa gute uriya muraterare gauche Hussein ukabona Zokora nimba tubonye Zokora nimba tubonye Kundo Elvis ahubwo ejo canke bari dushobora kubona equipe n'ubundi mwiza zo mu gihugu iteye muri Vitere kavuga dushaka Elvis Rukundo dushaka Shaban Zokora Didier dushaka Hussein ukabona ngo bararekuye mugabo ico nzico iziriko ziriyubaka ntibiyubake pour kwiyubaka ahubwo biyubake pour le bien yo kumva ngo tuzadufise champion bakenera objectif bafise imeze neza mu makuza na target rero yo kumva ngo mbega equipe zo mu gihugu zibaye nziza igihambaye hari effet positif bigira kuri equipe nationale igihambaye ni objectif ama equipe aza kuba afise kuko mwaka kanya ama equipe je ndiko nabona ku isoko ari nko mu micine kuko hariho equipe uboniro krita mugabe ifise objectif yo gutahukana igikombe izo nazo ni za Aigle Noire meme na vision inyuma yaho bagize sezo yabo ya mbere ifise n'abarongozi bashasha barabona ko gutahukana igikombe muri sezo bishobora kuba byoshoboka kuko babaye muri Big 4 muri sezo yabo twikuti ya mbere nivyo Royal yari hari mugabo vision yaje muri ntunganyo shasha yabo nuko ko bagize achievement yo kuba muri zine za mbere ubu rero hakabaho na equipe no wago no kwita zo muri middle izo za Interestare nazo ubona ziri ku isoko izo za Olympique Stade nemwe nari mubona ziri ku isoko ariko zikabivamo izo za Musongati kuko Musongati nayo ntiranye ikihangiro ko ibifise objectif yo gutahukana igikombe buri gihe baba bafise ihangiro ryo kwamara umugwi uba uwa kabiri muri Primus League Burundi hakaba n'imigwi igwana ngo twe tugume muri Première Division ariko ntidushaka ko dukoroka tugura abakinyi baza kudufasha kudakoroka muri deuxième division aho naho turaza gusangamo n'ubundi message ngo ziyamaze kubijamo kuko n'uyu mwaka bavuye ku cobo bamaze kuba nabo baja ku isoko y'igura n'igurisha mako babonye
k'abakinnyi bakoresheje mu mwaka weze batabacacu bafashije nibyo misemo neza Ladislas mu mwaka weze yabaye mwiza mugabo ucura ubwiza bwiwe bwabaye ryari muri phase retour bivuze ngo nabo bagomba kuzana abakinnyi babafasha ku buryo mu mwaka uza bagwana kugira ngo bagume muri Premier Division mugabo ugerageje kuraba uko equipe yubatse nubwo equipe zose ziradutangariza objectif zifise urabona ko hariho equipe ziriko za recruiter zifise objectif yo gucakana ibikombe hari equipe zifise objectif yo kubiza kane cyane kuba mu za gatandatu hari na equipe zifise objectif yo kumentena kuguma muri ibintu byari byaratevye mu Burundi ego vizira bakabuye nko Abdul yabivuze mugabo wo president wa equipe kanaka ukoze recruitment kugira abantu bemere cyangwa ukoze recruitment kugira ngo equipe yiwawe yiyubake mu mwaka uza tuze turebe champion iryoshe mbega mwebwe aba president w'ama equipe mwoba mwiyumvira ku kijanye na equipe nationale kubera ko no muzi twebwe jewe sinzoreka kubivuga ndabuye umupira w'amaguru n'iyi minsi dufate uyu mwaka duhejeje nta nimero 11 ngaha mu Burundi jewe ndahamagara muri equipe nationale kuko abeza bose barasohotse twarasohoye umugabo witwa Kamana Karibu twarasohoye Edson Munabe yakinira equipe ya Flambeau du Centre uno muzi bizanga muri equipe nationale twarasohoye n'umugabo witwa Mosindo Wuma meme na Dushime yasubiye inyuma ukaraba uno muzi ugiye kuraba equipe nationale bagutumye nimero 10 ahwanye n'ibikogwa uvuga tumumenyereza yamushizemo kubera ko ari capable gutanga ivyo equipe yifuza pa ivyo mumenyereza ashaka ivyo equipe yifuza dufise umugabo yitwa Mpawe n'Imana Abdul Karim niwe nimero 10 mwiza dufise mugabo no muzana mu Burundi turafise mu mediateur yitwa Bishaza Chris Nedi turafise mu mediateur yitwa uriya mungu bakinana yitwa gute Gisre Tanganeza ukongera ko ukaraba equipe ziriko zirakora ama recruitment zoba nico gituma magaza ngavuga ngo ziyumvire kuri bien ya championnat igomba kuza biza kanovera ziniyumvire kuvuga ngo mbega duteguye ama equipe meza igihugu kirabiryako uno munsi birababaje kubana tugera ahantu equipe nationale wisanga abaroko babaye selection ni Daniel nico itungiye Kevin abukuru Keita Manze Imana mzande ryabaye ijyambere nawe atume ko muri equipe nationale abandi uza gusanga ari ba Saido ntibazonkiza nabo bajya n'ibyo tabashiramo ba Jonathan ba Cedric ntibazonkiza na Cedric na Jonathan bajya asaba roko bari ndabona ahubwo ari nkabaje gutanga ubufasha mu club bariko barakinira no muzi kuko sinibaza yuko ushobora kwicarika ntibazonkiza umwumvishe ngo urumva Vitaro tubayeho gutya na gutya ubuzima bw'iwawe ugomba kubihindura uzego arabaye muri Vitaro nkuko arokonesa yuko ari club y'amaraso yiwe yamugize icyaha ikipe yamuremye yamugize icyaha mugabo tuvuza baroko ku ngendo y'umugabo witwa Etienne Ndayiragije ari mumenyereza niwe muntu yahaye umwanya David Irishura abantu batabibona niwe yahaye Mani Rakoze Abdul niwe yahaye Mani Rakoze Abdul Digidig abantu bakavuga ati none nimbahamagaye mboca yirengagije Desire uriya musatirizi wabo wa Ngozi City arahari uyiki mugabo mboca umwanya wose yakenerewe yarareponze ariko ugiye kuraba vyari byoroshe kugenda muri Ngozi City ugasanga harimo mataka n'imiburi buri woronka vyari byoroshe ko bavuga ngo equipe kanaka nka Musonga ati irampumura terare droit mwiza mugabo n'umuzi ivyo vyose vyarazimiye mu gihugu bivuze ngo nimba equipe ziriko zirakora recruitment no munsi zikora recruitment target ari imwe yo kumva ngo tugomba equipe nziza ishahugwanira igikombe nimara kugira iyo parcours yo kumva ko yagwanira igikombe bizoba biriko bitanga icigwa kumumenyereza equipe nationale n'abanyana hindukiza amaso akavuga ngo nimba ari vision nimba ari naka ndashobora kugenda kuko no munsi Aigle Noir yarabaye nziza Fataki akagomba kuba yarahamagawe muri equipe nationale mugahagera hano tuba turiko turabona soit no munsi Aigle yabaye nziza ejingo zayo zasubiye hasi ukarabuka vuga ngo ivyo irabakanguye nta kantu ko guhoza ko kari muri nibakora izo recruitment ariko banakora recruitment apana bya bintu byo kuba bambone ikora recruitment ugira champion ugira karoso champion ngira ko Makenga Abdul gihagaza si kintu kibi kubona ama equipe ariko akora recruitment kandi no kuba yo ba influence na ni equipe ya Vision ni kintu kime kandi gishoboka ndetse no mu buzi bwose bugiye butandukanye dukora nubwo tubamwo hari gihe
icyo uwundi ariko arakora gishobora kukwemfiwasa kigatuma ukora cyane kugira ngo ibintu byawe bigende neza. Ikibazo cya mbere nkunze kugira cyangwa ngira no aka kanya, iyi migwi iri ikora no marokritema ubwa mbere na mbere bwo yaramanje gutegura neza ukuntu izobaho umwaka uza. Bumamuru bakoresheje amafaranga menshi baja ku isoko gusoma abakinyi, ibi sinovuga ngo nibyo byabiciye sezo kuko je nagize amahirwe ncisha amaso ahantu bandika amafaranga ariko arakoreshwa mu bakinyi, nabonye miliyoni zirenga 300 hafi na 70 batanze amakashi, kandi aya mafaranga aba n'izindi batari bwigere bari hazirenga 70, ariko niyo miliyoni 300 umukinyi wa sama umukinyi carasonza. Reka nakubwira ikintu kimwe, aya mafaranga ubuyobozi nibwo yatanze ngo ategure sezo, yaraye rekritemo agiye gufasha muri rekritemo, akaba ari nayo ekipe yitabiriye Sekafa, akaba ari nayo ekipe iriye forfait, akaba ari nayo ekipe igiye gutonza ikibuga ifiza abakinyi 12 bonyine, akaba ari nayo ekipe mu Burundi twageze igihe yatakije umunyegori. Iyi ekipe rero igakinisha abakinyi 10 abakinyi 9 bonyine yabuze abakinyi. Ayo mafaranga yose kuri rekritema n'imishahara twabonye basinyiye aba bakinyi amafaranga menshi. Abayobozi batanze amafaranga kugira ngo basinyishe abakinyi ngo ekipe ngo ifate ikibanza ca mbere twari ico gikombe ca champion batumye mumenyereza, kandi muri rusange Arsenal plus yari yagize réussite canke ya 40% yari yagize réussite kuko ekipe yari yarengije mu gice ca mbere ca saison ihagaze mu mwanya wa kabiri irushwa amanota make na ekipe ya mbere kuko yari yatsinzwe urukino rumwe mu gihe yatomboye nabiyo ya mbere yo ntiyatsinzwe urukino na rumwe muri champion Primus League. Ubuzima bw'ekipe yatanze ayo mafaranga rero nibwo buzima tubonyemo ekipe irangiza champion abakinyi bose bamaze kuva muri kambi birutse bomotse kubera inzara, nibwo buzima tubonyemo ekipe idafise ubwo bushobozi bwo kuja gukina match ya nyuma yatakisha umunyezamu kubera ko yabuze abakinyi. Ibiro ni ibintu bibiri bitandukanye kuma ekipe ariko arasuma abo bakinyi muri ko muragura muzana muri club yanyu kugira ngo mubategure mugire umugwi mwiza zo bakina saison iza. Mbega muri ko mubasinyisha mwamanje gutegura neza uko muzobaho muri saison iza, amasezerano muri ko muraba ekipe yakoresheje miliyoni 379 n'ibihumbi 500. Ego ayo nayo batanze cash, ayo niyo batanze amakashi, hari nayo basigaranye mu madeni. Ego mbega ayo mafaranga muri ko muratanga musinyisha baki, ayo masezerano muri ko murabahereza muri siriko abo bakinyi muri ko murasinyisha muzo bakoresha neza mu bahivyo mw'abasezerano kugeza sinzirangi. Iki ni kimwe ibijanye no gufasha muri equipe nationale cyo gufasha kazoza ku mupira w'amaguru w'u Burundi biravugwa mbere na mbere kuri stability y'ama equipe. Uno mwaka nimba ari kintu ca mbere cishe championnat yacu nukuba atama equipe nk'atanu canke 6 n'imiburiburi yagize stability muri championnat. Hari n'abavuga ngo mwaka ngo twari dufise equipe imwe nyine irikira competa ngo kubera izindi nta bakontera rifise ariko izindi zari ngaho nyene. Ikintu ca mbere numva gihari kuba bari influence na vision ndavyumva kandi bitabukana ikintu ciza kuba ama equipe atanguye kwiyumvira kuja gusuma hakiri kare, ariko amakosa agiye kubamo muri bino bintu nayi ama equipe menshi agiye gusinyisha abakinyi yumva ku mazina gusa atamanje kwiga nimba mu vy'ukuri bashobora kwisanga bahuye n'ivyo mugukeneye. Ikigira kabiri ama equipe ashobora kwisanga yasomye abakinyi akanabemerera imishahara myinshi nkuko twabonye keshi mu ma equipe menshi ya Primus League, ariko bakazokwisanga nabo ubuzima bwabo bw'uko babaho muri championnat bupfiriyemwo ntibariko batanga kubakinyi ivyo babemereye, bigatuma equipe yisanga championnat timara neza, ariko kandi nabo bakinyi ingero zabo canke urugero rw'ivyo batanga rukaja hasi kubera ko bisanze batagomba kwitangira ivyo bariko baragwanira muri iyo migwi bariko barinjira. Ariko Maninga arakuramusa akorera radio CDN mu ntara y'Ibitoke, ariko Patrick ambwiye ngo ndamuramutse sinzi ko akoze, ariko we yarakoze mu ntoze ya equipe ya Mumamuru hakurya ku mucoma ku mucoma ukaba mucoma hariya ku mucoma hariya ku mucopo bimwe bijanye na hariya kuko urabona match ya Flambeau, iyi match ya Flambeau de Centre na Bumamuru match retour twadoze Buganda imodoka idupfana tubwire dushikeyo batisha nta kundi ndahomvye umucopo karabari ariko ntibashitse twagarukiye mu nzira bro. baje kutudepana kanyanyaye kutagiye n'amaguru kare
komvuga ngo bawundi ngo abantu ngo ntibikuramwo ubunebwe ngo nk'uki muravye arakwiye gutaha n'amaguru sawa gusa abantu ubu barabaye ubunebwe barabaye banebwe urabye ingene ivatiri kutira muri iyi misozi isaha irenga ubunebwe bwarateye abantu imuyingaho aho yiya atari no mu Buganda gusa abavyeyi batuvyaye abavyeyi batuvyaye bubaho ujya amaja abari amaja hagati maze tumaze umwanya ungana gututonze amasaha 2 utashe ugaca usanga mu Kanyosha hari habagiye mu Nyakabiga areka bijya bintu n'ubunebwe tuve muri blague kuja ku murongo wa bisi ugatonda isaha utaha mu Nyakabiga cyo mu Bwiza cyo mu Ijabe ubukwiye gukubitwa ndagusanze ku murongo ndi muraraje no gutera igiti uko bimeze akusanga ari umunyokuru nawe umunyokuru ivyo birumvikana umunyokuru yotonda mu isaha yose waho ninde urega hariho ka usanga zumvikana oya Jesse ushaka gutondera bisi nanatonda umurongo umunyokuru agatonda isaha wewe uri ku murongo bisi kazi kuri ukamusiza initiative yo kubati nyoko mwurire mugende ikure mu bantu wewe nyine ariko uri umusore canke inkumi cyangwa umupapa kibaje cyangwa umumama utaha mu Nyakabiga mu Ijabe canke mu Bwiza uri bisa ibintu bukoze abantu bakera adavuza abantu bakera canyibutsa hari piramide yubatse mu Rutovu umumesi yatwigisha icongereza muri terminal yatubwiye ati amakuru mfise iyi piramide amabuye yayubatse ku kimoko cinshi abantu ngo bayakura muri Kongo ku mutwe muri Kongo na he mu Burundi mu Burundi muri Kongo no mu Rutovu apana ni Bujumbu jewe nari fise oya abuze ko babwiye ati twebwe kera twaje muri Uganda n'amaguru nari fise sokuru wanje yadandaza umunyu kera urumva uwo musoko n'umutama je namubonye akuze cyane tutameze imvise urumva yavuga ati twebwe burya umunyu ntitwawukura twava igiteka tuja kura ngo Tanzania hanyuma bakamara nk'imisi nk'ine mu canke 5 bagiye kurangura umunyu bagaca bagaruka bagasubira bakawudandaza uheze bagasubirayo ca wumva rero umuntu avaho agiye hariya kurangura umunyu agaca garuka mugabo wewe kuva banagutumye kwibati kugenda uri byose tuvugishe ngo mwampaye ya bisi kiriya gihe barya amateke barya atirewe ntidufungura none uyu munsi umuntu w'umugabo ararira uduspaghetti tuvugishe ukuri